Haniel. Ndabaramukije bakunzi ba Isana Media. Izina ryanje nitwa Niyonkuru Abel, mba mu Gatumba nsanzwe mba. Nkaba ndi umwe mu bagiriye ubuntu gushika muri final ya nanje ndaririmba. Ikirenze ivyo nkaba ndi umwe mu basanzwe baririmba gospel music. Nkaba ndi mu myiteguro, ndi muri repetition yo kwitegurira final nzaba ku tariki 30. Nkaba ndi muri studio ya Kuza Music, ariko uko biri kose byagenze neza, ndabishimira Imana. Icyambere cyo nabonye yuko hariho birasaba kwitanga cyane, kuko misanzwe kuri beat naho nyine sinavuga ko ryari ryambere canke kuri live music ni ryari ryambere, ko sanzwe ndirimba gospel cyane ko my grace bakoresha live. Rero ntivyari byorosha, ariko twagerageje hamwe n'Imana byashoboye kugenda neza. Ni naco gituma numva kubishima Imana cyane, ariko hari itandukaniro ryo kuba twarashoboye gukorera ku mabiti na live. Ni ryambere nzo ndayihagazeko, kuri jewe ni iteka ridasanzwe, kuko buri gihe umuntu afise aho abayifuza gushika. Birashoboka ko tutavuga ati mbega bizogenda uku, ariko umva ko hari ahandi hari indi ngazi bifatiye muri talent yo bibacho kuririmba. Misanzwe n'umunezero udasanzwe, kuko ngiye kuraba ndivuga la fois passée aguma n'umpete wo muhira. Arambwira ati tuko turaraba nyine demi final ngene yagenze. Acarambaza ati ujya muntu hagaze imbere ni Fizo, tujya yicaye imbere wa ni Fizo, kuko benshi dusanzwe tuzi yuko nyine ba judge nk'abajya ba Stanish ba Big Fizo. Bisanzwe usanga bamwe mu bitira kuko umengo kumubona ni mboneka rimwe, kuko usanga kenshi nk'ibiteramo byabo biba bizimbye, usanga ari amafaranga y'umurengera biba biteye ubwoba kwinjiramo. Ariko hari benshi babyitangira, mugabo abadashobora kuhashika barajya umuhari. Ariko ko nagira ubwo buntu nkabafise na focus yo gusanzwe mu bisanzwe mba nifuza mu ndirimbo zanje kuvuga ubutumwa. Umva mpagaze imbere y'ijya public, nkaba ndi kumwe n'abantu badasanzwe muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi, bakora utugenegene mu ngabire zitandukanye, baturuta swati muri no ngabire y'umuziki, nubwo tubikoresha muri department zitandukanye, ariko twese nuko turushanya ingabire uko mwese agenda arabikora, ariko tugahagarana twese ari abantu bazwi swati mu mahanga. Natwe ugasanga ngaha nyene birashobora kudufasha cyane, ku buryo naho no banifuza nimba ari ubwo butumwa nifuza gushika kuri kuvuga bugashika n'ahandi hantu biciye kuri abo bantu. Yego. Ikintu cyambere numva no bemerera nuko ndifuza ko muri batatu bishobora kuba, kugira ngo uwo munezero basi twese dushobore kujya hamwe mu kusangira. Nabone nkabatera intege n'abasanzwe birengagiza iyo ngabire bashobore kugira bidi, kugira ngo aho natwe duhagaze bashobore gutera intambwe nabone bashike. Ajambo kanyuma numva notekerera abakunzi b'Isana Media canke abako baratwumviriza, nuko kuri uwo munsi twifuza yuko boza kudutera intege atankunzi, takuvuga ati ngiye kubera naka, ariko twese twumva yuko baje kuraba Burundi bwejo. Na cyane ntera intege, na cyane baririmba gospel focus cyane, bisunge ku gikorwa cyo kuzana benshi kuri Kristo. So byonjohera cyane kurushirizaho, ni naco nifuza. Yego.